wa wundi yayipangishije mu mwaka yinjije miliyoni 7,200,000, ariko wa wundi ayigurishije yinjije miliyoni minimum indi miliyoni 50 cyangwa miliyoni 100. none wumva turiko dukora ibiharuro gute? Ndakwibutse yuko iyo uguze parcelle ntubuguze ijya surface yo hasi gusa, ubuguze n'ikindi gice kitari gito udukuja hejuru, ukabona umenga ibibazo byose urabikemuye, witegurira ikindi kibazo. Umuntu agacabona ngo yinayimaze kubera ko nayubatsemwe akazu kamwe kaniva imwe nayimaze, ubu rero nkeneye yindi parcelle. Ntukeneye yindi kuko nayo yindi ntura exploiter comme il fallait. Reka ndakwifuriza igitondo cyiza aho uri hose inshuti yanje, cyangwa umugoroba mwiza, cyangwa ijoro ryiza bitewe naho uri, kuko hari abadukurikirana bari muri Amerika, abadukurikirana bari Buraya, abadukurikirana bari muri Aziya, hari abadukurikirana bari mu Burundi cyangwa muri Afrika muri rusange. Rero reka uno munsi twinjire indani tuganire ikintu novuga ati nkora mutima. Wewe ukabuzi ko umaze kubaka inzu yo kubamo, reka nkubwire ni warahomvye. Wahomvye kubera iki? Hari ibintu ubona ngo birakoroheye, ariko ubutunzi ugezeko, urugezo rw'urutunzi ugezeko kuri uryo mutahe wari ufise rwari rukwiye kuba rwararenze aho rugeze uno munsi. Rero reka ninjire indanire ndababwire n'amakosa makuru abiri abantu dukora twibaza kandi ko dukoze neza, bigaca bituma ubutunzi bwacu butazamuka uko bwategezwa kuzamuka. Mbibutse kandi yuko twese turiko turiruka inyuma y'ikintu bita frambo, akanoti. Turiko twiruka inyuma y'akanoti, yaba umuntu apanze, yaba umuntu aba mu nzu yiwiwe, twese turiko twiruka inyuma y'ikintu bita ifaranga. Waba upanze waba udapanze, twese turondera ifaranga. Amafaranga rero ufise wubatse inzu yiwawe, iyi nzu ubamo ari inyuma yawe warukwiye kuba ufise. Reka ntangure gato ndababwira nti jewe nivuga ko je nahora mu bihugu byo hanze ngiye kurondera akanoti. Hama rero maze gushika abantu benshi abo tumaze guhura bambaza kubera ko utarubaka inzu, kubera ko tukuronderera parcelle, kubera ko utarubaka inzu. Reka ngire ko mbishura kumbura ari gihe byo fasha nabandi, kuko urumva nyinshi maze kubishura ni byiza ko ndayishura abantu benshi, hanyuma kugira ngo kumbure bishobora kugira umuntu bifashije. Jewe mvuye hari amafaranga nari mfise, sinari numva nkwiye kuyagura parcelle, numva nkwiye kuyagura inzu. Hama naciye nimvira ikindi kintu ushobora gukora kugira ngo nshobore kuronka ifaranga ry'u Burundi. Reka nkubwire amakosa abiri abantu bakora. Ubwa mbere ni ugukemura ikibazo kitari ikibazo nyamukuru. Kubera iki? Iyo ufise amafaranga yo gupanga inzu ukabubayeho muri irya nzu, ntacyo bitwaye no kuvuga ngo ikibazo cy'uburaro ntacyo ufise. Ubwo rero niba wavuze ati ngira nubake inzu yo kubamwo, wakemuye ikibazo utari ufise. Wakemuye ikibazo utarugize iki? Wakemuye ikibazo utari ufise. Ikibazo cyahuba ntiwari ugifise. Ahubwo ugiye kubiraba neza usanga wagomvye, reka ndakite n'umundi ngo nakanyarigabo. Hari ikiganiro nigeze gukora ndababwira akanyarigabo. Ni washatse kuvuga ngo nanje mbe mu bandi, ntaba ari je nsigara. Wavuze ati reka nanje ngira inzu yiwanje, akantu bita anje konyene niko kaguteye kubaka inzu. Hama rero ucyo usanga uyubayemo. Ibintu bikurikira rero bikesha bica bikubako nibiye. Niba uri umukozi wa leta ugasaba credit y'imiliyoni 50, bagaca baguha miliyoni 50 uzoriha mu mezi mu myaka 20. Ukuvuga ngo iyo myaka 20 yose uyibayeho nk'umuntu apanze, ari kugira ngo gusa inyuma y'imyaka 20 uzofise ikintu bitwa ngo kirakwiye kugira. Ikintu wari ukwiye gukora ni giki? Ufise miliyoni 50 ukazemvestisa mu bintu ndaza kubabwira, ukazemvestisa mu bintu bifise ikimazi. Izo miliyoni 50 ushobora kukwinjiriza amahera nubwo wopangisha iyo nzu. Nubwo wopangisha iyo nzu wubatse udashobora kuronka. Reka ndakwibutse kandi Sinalux
burya ry'amahera uyaronse ugaca wubaka inzu yitwa ngo ni gwawe, sina luxe ko hari gusanga udasumba luxe inzu wari usanzwe upanze, kandi ugasanga n'ubundi amadepanse arangana. Benshi usanga bagiye kubaka hirya kure mu gisagara, ugaca usanga ari nawe oblige yo kugura umuduga. Uwo muduga ubwo nyene umunsi winjiye muri iyo nzu niwo munsi amadepanse yawe yazamutse, yabaye menshi gusumba uko yarangana. Urumva rero wakemuye ikibazo utarufise, wakemuye ikibazo utarufise, wakemuye ikibazo cy'uburaro utarugifise, ahubwo wacu usanga uguye mu zindi depanse zirenze. Niyo mpamvu uzosanga abantu benshi yubatse inzu acavuga ngo ikindi kintu nkeneye n'umuduga, kubera ko ni ngombwa ijya nzu yakwinjije mu rushako, yakwinjije muri besoin yindi utarufise, aho kukuvyarira amahera ahubwo ikuvyariye iyindi depanse. Si ibyo bintu twari dukwiye gukora. Reka ndakwerekera ingaruka mbi yavyo. Uze witegereze winjiye mu gisagara ca Bujumbura, winjiye mu gisagara ca Bujumbura usanga igisagara ca Bujumbura abantu bakiravye muri mu myaka y'ibihumbi 2000 gutyo, ukongera ukakiraba usanga carapanutse mu bwaguke. Urumva usanga carapanutse. Kera je nahora mbona amazu yanyu marajya muri Sokartier, ariko uvuye muri Sokartier urabandanya ukagenda ukashika za Rubirizi, ukabandanya uguma ubona amazu ameze gute, utubati duto duto tumwe twera, utuzu duto duto. Bari abantu bose wabonye bafise turiya tuzu binjiye mu gihombo, wavyanka wabikunda. Mwijambo rimwe amafaranga wubatse inzu yo kubamwo angana n'amafaranga utoye ukegeranya ukagenda ugafurura hano mwivu ukayahambamo, nuko bingana. Mumbabarire ariko uko niko kuri. Rero iryo ni kosa rya mbere bakora, ni ugukemura ikibazo utarukwiye gukemura, ni ugukemura ikibazo cy'uburaro utarugifise. Hama irindi kosa rero bakora ni iryo gukora ibintu bakabikora uko batari bakwiye kubikora. Reka nkubwire ngo ugize amahirwe ukabura umukozi wa leta, ukaba ufise access kuri kwideni, ukaba ushobora kuronka ideni ry'imiliyoni 50, reka ndakubwire ikintu wari ukwiye gukora. Ikintu wari ukwiye gukora ni ukwinvestisa. Ikintu wari ukwiye gukora ni ukwinvestisa. Fata ayo mafaranga uvuge ko ari umutahe, hama uyinvestise kugira ngo ashobore kuvyara yandi vuba vuba, kuko akuvyariye yandi vuba vuba ushobora kuronka inzu rero ya luxe. Niba ukeneye inzu yiwawe ukwiye kuba inzu ya luxe, ariko ufise ubundi buryo bukwinjiriza amafaranga. Rero reka ndakubwire ikintu wari ukwiye gukora ni ukwinvestisa. Hama rero no kuvuga ukaba ugomba kuinvestisa rero muri immobilier, muri ibi bintu by'amazu. Reka ndakubwire ikintu ukwiye gukora. Niba ugomba kuinvestisa muri immobilier, ntibubake inzu yo gupanga, ntibubake n'inzu yo kubamo, ahubwo ubaka inzu yo kugurisha. Reka ndabigusigurire neza. Wubatse inzu ku miliyoni 50, usanga ari nk'inzu dufate ibyumba 3 na saro. Inzu y'ibyumba 3 na saro ngaha muri iki gihugu cy'iwacu ngaha i Bujumbura, uyipangishije amahera menshi ndakekusho udashobora kurenga ibihumbi 600. Ibihumbi 600 ukibugwiza n'amezi 12 usanga ari miliyoni 7 n'ibihumbi 200 ku mwaka. Ariko ndakubwira umuntu yaciye akora byanye nakubwira kubaka inzu avuga ati inzu ndayubaka nongere ndayigurisha. Uwo muntu ayubatse ku miliyoni 50. Umusa hejeje kuyubaka, dufate ko yubatse umwaka wose, ujya musa arangije kuyubaka agaca yishira kuri ku isoko, izo bifise valeur vyibura miliyoni 150 gutyo. Minimum amahera ishobora kumuha inyungu ni miliyoni 50. Reka rero cyo compara, wa wundi yayipangishije mu mwaka yinjije miliyoni 7 n'ibihumbi 200, ariko wa wundi ayigurishije yinjije miliyoni minimum indi miliyoni 50 cyangwa miliyoni 100. None wumva turiko dukora ibiharuro gute? Icyo rero urumva icyo ugenda ucyumvireko. Ikigira kabiri, niba ugomba inzu yo gupangisha, ntikwiye kuba ari ijya nzu ya trois chambres na salo. Bisaba ko iba ari inzu nini ishobora gupangamwa abantu benshi, ishobora gupangamwa abantu benshi kuburyo ishobora kukwinjiriza amahera menshi. Cangaruka kuri ndi kosa ntari navuze byuko abarundi tutiyumvira uburyo dukwiye kubaka. Abarundi bahora bafata amafaranga, aronsa amafaranga arimwo parasera akagura parasera, yaronka amahera yo kuyubaka agaca yubakisha.
ahejeje kubaka inzu agaca avuga ati reka ndondera kandi gafaranga ebana nce nubaka iyindi, iyi nshobora kuyibamo nje nubaka iyindi yo gupangisha gutyo. Agaca agenda akagura iyindi paraseri agaca ayubakamo. Ndakubwira igihombo yagize, reka ndabiguharurire kugira wumve neza igihombo yagize ujya muntu. Ndakwibutse yuko iyo uguze paraseri ntuba uguze ijya surface yo hasi gusa, uba uguze n'ikindi gice kitari gito uduga uja hejuru. Rero twihenda kuri valeur y'iparaseri. Iparaseri twebwe tuyihenda ko ari ijya surface yo hasi gusa. Iryo ni erere abarundi benshi dukunda gukora, bigaca bidutuma duhomba. Umuntu agaca abona ngo nayimaze kubera ko nayubatsemwe akazu kamwe kanivimwe nayimaze, ubu rero nkeneye iyindi paraseri. Ntukeneye yindi kuko na yindi nturayi exploiter comme il fallait. Ijya wari ufise ntiwayi exploiter nkuko wakagombye kuyi exploiter. Ntiwayibyaje umusaruro, byasaba kuyibyaza. Rero umuntu akwiye gukora iki? Uronsa amafaranga y'iparaseri imwe y'exploiter au maximum. Kora iki? Niba uvuga uti je ngomba kubaka amazu, fata bubake base iri solide, ukafisa amahera make, ubaka base iri solide ishobora gusuporta nibura niveau nka 6 bitewe n'ubushobozi bwawe. Hama ukaba ushoboye guca wubaka niveau imwe muri uwo mwanya nta ngorane. Reka nkubwira ngo birazimbutse kongera ko niveau hejuru gusumba kugura paraseri hama ukayubaka. Birazimbutse kongera ko niveau hejuru gusumba kugura paraseri ukayubaka. 1. Wungutsa amahera yo kugura paraseri nshasha. 2. Wungutsa amahera yo kugura amabati, yo kugura plafond, yo kugira ijya toiture yose. Urumva iyo ni nyungu idasanzwe. Yaba abarundi twari twiyumvira nkuko ko ndababwiye, igisagara cy'Ubujumbura ntikiba kimeze uko, kiba gifise amazu ageretse. Uko niko ibyo bindi bisagara bimeze byo muri East Africa, za Nairobi, za Dar es Salaam, niko bariko bariyumvira. Rero abarundi dutangure kwiyumvira nk'abashaka ifaranga. Tureke kwiyumvira nk'abantu bafise ubwoba ngo ndagowe amahera yo gupanga, ijye bayita zone de confort, kandi nta muntu atera imbere aguma muri zone de confort. Ugomba gutera imbere, sohoka uve muri jya zone de confort, uve hajya ahantu ho kuvuga ngo ntidukeneye umutuzo. Umuntu atunga ntakeneye kubaho mu mutuzo, ahubwo akeneye kubaho umwanya wose yimvira ikintu gishasha. Ukabona ugeze ahantu hari umutuzo, misi yose witegurire kugwa mu kindi kibazo. Ukabona umenga ibibazo byose urabikemuye, witegurire ikindi kibazo. Hari abantu benshi baguze amaparaseri, akagura iparaseri agasanga bayimwivye. Cyangwa hari n'abantu bagize ama accident, afise inzu yo kubamo ariko arayiriha mu ideni, inzu ikabomoka. Ugasanga ari mu bibazo ko ntigeze agira ikintu bitakwitegekanirizwa, yakemuye ikibazo atarafise. Rero twirinde ibyo bibazo. Niba utari bwagwa muri iryo kosa, ntiwongere kurigwamo. Inzu ukeneye kubaka si yo kubamo. Inzu ukeneye kubaka niyo kugira ngo uvyara amafaranga. Swat iba ari yo gupangisha, iyo nayo ikwiye kuba ari inzu yagutse. Ikwiye kuba ari inzu ikwiye kubamo abantu benshi kugira ngo ifaranga ryinjira ari ryinshi. Kuko ugombye kubaka inzu yo gupangisha bisaba wiyumvira ibintu byinshi. Bisaba wiyumvira ingene inzu ushobora kubyara amahera menshi. Reka ndakubwire mu bindi bihugu ukuntu bakora. I Dubai inzu zo gupangisha bayumvira gute? Biyumvira nivo nyinshi ziba hejuru. Hanyuma agaca harura ati iyi nzu nkeneye ko izobamwo amafamiye dufate 50. Hama hejeje kwiyumvira ko izobamwo amafamiye 50, ikindi gica gikurikira cavuga ati nivo yo munsi ndayigira parking payer. Iyindi nivo hama nsigaze kandi n'iyindi parti commerciale, kugira ngo abantu bose amafamiye 50 aba muri iyo nzu bazohore basumira muri nivo yo munsi. Ugasanga hariho supermarché hasi, ugasanga hariho parking, ugasanga hariho amabanki, ugasanga hariho turiya tuntu tw'uduservice twose. Uko niko bayubaka. Ugaca asanga inzu rero kiramwinjiriza amahera au maximum, kuko urumva ahantu hakorera supermarché honyine amahera bapanze abari menshi gusumba aya mafamiye menshi yo bapanze apartment zigize zisanzwe. So inzu yo gupangisha utegerezwa kuyikora mu buryo naho nubona kukwinjiriza amahera menshi, apana bujya buhera bwa ruwaye gusa. Kwiyumvira donc tugapanura imitwe cyane,
tukayipanura cyane. Mboneho n'akaryo ko gushimira umurundi mwene wacu yitwa Fabrice ariko arubaka Kamensi Burundi muri hariya muri quartier Miroir. Hariho n'indi projet nabonye ariko aradevelopa yo kubaka ama appartement. Kijya ni ikintu ciza abantu bakanura bakwiye kuraba bakamwigirako. Ndabibwire irindi banga mutari muzi muri ibintu bya immobilier. Ajya amazu nk'akarorero zijya nzu zo muri Miroir ariko arazitanga ku miliyoni 300, 500, 600 niba ntihenze. Hagati ya 300 ni miliyoni 600. Nagira ndakubwire ngo zijya nzu umuntu yayiguze umunsi bazozishikira haciye imyaka 5 zijya miliyoni zijya nzu uzava usanga ziriko ziravara mu miliyoni 800 ziduge, kuko iyo habaye ikintu bita boom yo muri immobilier, ibintu abantu bagatangura kubikora bica bihamagara abantu, bica bicreya besoin mu bantu yo gushaka ijya luxe. N'amabanki acabona ko ari opportunity agacitangura gufinansa abantu gasanga bafise amafaranga, abakenera inzu baca baba benshi. Uko abantu bakenera amazu niko iyo nzu zica zibarari, ugasanga rero iko biraduga. No kuvuga ngo ikomeza iduza valere byanka byakunda. Naho yazitanze kurajya amahera mu minsi mike zizoba zamaze kuduza valere, kuko hajya ahantu hazishize naho ubwaho hahita haduza valere. Rero barundi bene wacu, abari mu Burundi, abari hanze, tutangure kwiyumvira mu buryo butandukanye. Gerageza wubake mu buryo bukemura ikibazo gisanzwe kihari. Mwiyumvire problem, ikibazo gihari si inzu yo kubamwo. Mukemura ikibazo cyo kuronka ifaranga, cyo kuronka frambu, ubaka mu buryo ubona bizokwinjiriza amafaranga. Hama rero reka tubashimire kubona mwafashe umwanya mukatwumviriza. Mugire subscribe kuri channel, ibiganiro bizokomeza, tuzoguma tubaganiriza. Twari twumaze akanya dusa n'ababihagaritse kubera ko twari mu bikorwa, murabibona niba mwari muhora mudukurikirana mubona ko twimutse. Nagenda bibutse kandi ko iyi ari Life Media, iyi studio mubona ni Life Media, tukaba dukora ibintu bitandukanye, birimo ama publicité, birimo ama filme, birimo indirimbo z'abaririmbyi abartiste, kandi tukaba tubikora ku rwego rwo hejuru. Tubatumire muze murabe uko dukora, mumvirize n'ibyo dukora. Ndazi ko mutazotaha mutanyuzwe. Hama rero tubashimire, mugire umunsi mwiza, mugire ijoro ryiza, mugire igitondo cyiza aho muri hose. Bye bye.